munsi twaramutse tuja ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye tugiye kwakira umuririmbyi akomeye cyane kuva mu gihugu ca Congo ariwe Eric Kiyonga ahaje muri festival Inganji isanzwe itegurwa na Association des artistes chrétiens du Burundi Inganji ku nshuro yayo ya gatanu. Salut peuple burundais et shalom frères et sœurs. Je suis Eric Ralph Kiyonga. Je suis venu de la RDC, précisément de Kinshasa, pour ce magnifique festival dénommé Inganji. Je serai de la partie et nous allons célébrer le Seigneur ensemble. Merci. Nkuko bivuze murabona ko Imana itangiye kutugira neza, abashitsi bacu baratangiye gushika ashitse mu kanya kandi mwitege kwakira bikomeye Imana yaduteguriye. Izo ari saison iteye ubwoba yuzuye mu buzima bw'Imana, yuzuyemo akaruhuko, yuzuyemo gutabagwa, yuzuyemo kugendererwa n'Imana mu buryo budasanzwe. Aba rero baje bafite ibintu byinshi cyane Imana yabarungikanye. Rero mwitegure barundi bene wacu, nshuti zacu, shengero rya Kristo, muze kabisa tunezerwe, duhimbagwe, dutazira Imana, tuyicubahiro kandi tuzaniye kwigwa icubahiro. Amahanga yose, indimi zose, abava hirya no hino bazokoreza kugira ngo duheshe icubahiro Imana yacu. Murakoze cyane. Karibu rero ku bitariki 5 gushika 15 tuba turi kumwe n'abakozi b'Imana. Murakoze cyane.